Uno munsi rero mfise inkuru idasanzwe muri Kanguka kuko twabonye igitangaza ca mbere kuva Kanguka ibaho. Kuva Kanguka itangura twararonse ibitangaza vyinshi, twararonse abantu bakira ingwara zidasanzwe, abadamu basama ku myaka myinshi cyane. Igitangaza cya kimaze iminsi kivugwa cyane cyari mu mudamu w'umukamerunezi yari muri Itali yasamye amaze imyaka 24 asama atagira amatrompe turingoti tubiri, amatrompe abiri yose nta nimwe yarafise kandi arasama. Iyo ntahe rero yarafashije abantu benshi cyane. Turonse kuronka intahe zirenga 200, abantu benshi basama, hari abasamye amaze imyaka 200 irenga kubera bumvise igitangaza cabaye kuri uwo mudamu. Bisigura rero ko uwo mudamu iyo adatanga intahe, iyo adatanga ubuhamya, abadamu barenga 200 bose basamye ntibari gusama. Abo basamye amaze imyaka 15 200 irenga mwarabumvise ntibari gusama kubera bako bahomvye ico gitangaza. Nje gutubona ndababwira nti igihe uvuze ivyo Imana yagukoreye ufunguye umuryango ku bandi batari bizera. Benshi barizereye kuri uwo mudamu. Rero uno musi shaka kubabwira ko ndiho yadugije nivo, yadugije rokoro yo muri Kanguka aho twaratugeza. No musi twaronse igitangaza kidasanzwe. Umudamu yasamye amaze imyaka 36. Nivyo wavyumvise neza, ni imyaka 36 mu rugo atamwana uronka. Rero mshamwibaza ati none yasamye afise imyaka ingahe? Yasamye afise imyaka 60, 60. Mshamwiyumvira rero ko yari yamaze guca, yari yamaze gushika menopause, yari yamaze imyaka 8 ari muri menopause. Yagiye guca afise imyaka 52, ariko igihe yumvise uwo mudamu w'imyaka 24 atagira amatrompe cyangwa atagira uturingoti, yaciye agira ukwizera. Nje tubona ni igihe cyose utanga intahe umenye ko ufashije uwundi muntu. Yaciye agira ukwizera, arakomeza, ubushobozi buragaragara kuri we, arateba arasama afise imyaka 60. Rero umwanya niko ndababwira afise imyaka 61 kuko yayishikanye mu ndwi iheze. Numvise iyo ntahe kinakoze naciye ndondera telefone yiwe, ndamutelefona turavugana, ntawe narinzi, arambwira vyinshi atazavuga muri iyo ntahe. Ndumva yuko vy'ukuri Imana yigaragaje kandi umwana yaravutse neza, nta kibazo cyabaye, umwana yarakuze. Umwana niko ndababwira umwana amaze amezi arenga 4 ari muzima. Cyamwiyumvira rero umudamu afise imyaka 61 afise umubebe w'amezi arenga 4 n'ibintu bidasanzwe. Giye twaganira yambwiye ati munsengere nshobore kurera uwo mwana, kandi nagenda basabe namwe je namusengeye kandi tuzokomeza tumusengera, tumusengere Imana imwongere imyaka yo kubaho azoshobore kurera uwo mwana ko ntivyoroshe na gato. Ndazi ko ba Tobia na Sanbalati bazobabwira ati ivyo sivyo, barabesha, Kristo yamuhaye amafaranga. Ariko nagenda babwira yuko igituma bavuga ivyo uretse ko bakoreshwa na Satani kugira bagwanye igikorwa c'Imana no kwizera ntavyo bizera. Nagenda babwira igituma je ndavyizera. Je ndavyizera nakekeranya kubera nzi yuko Imana yahaye umwana Sara amaze imyaka 90. Igihe Sara yavyara Isaka yari afise imyaka 90. Bikuvuga rero ko ubushobozi bw'Imana bwatumye Sara ashobora kuronka umwana afise imyaka 90. Nibwo bushobozi bwatumye uyu mudamu ndababwira muri Cameroon asama afise imyaka 60. None nimba Imana yabikoze ku mugore amaze imyaka 90, ni kweri kitobikora ku mugore amaze imyaka 60. Ubushobozi bw'Imana ntibusaza, ntibwahindutse, nibwa wundi nyene. Jewe ndi mu mugwi w'abantu bizera yuko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Nkuko nababwiye, kino gitangaza nico gitangaza ca mbere kikomeye mu bitangaza vyose tumaze kumva mu biganiro vya Kanguka, mu masengesho muri Kanguka. Kandi zinkekeranya na gato mu mutima wanje yuko abadamu benshi bagiye gusama kubera iyi ntahe. Nimba uriya mugore amaze imyaka 24 atagira amatrompe, atagira uturingoti, yatumye abagore benshi cyane bazi imyaka myinshi byaranze ko basama. Uyu wewe rero bizoba birenza, kuko igitangaza kiza gutuma abantu bizera. Kandi ni mwizere ibitangaza gusa, mwizere na Yesu Kristo. Abari mu vyaha bihane. Yesu gihe cyose yakoze ibitangaza avuga ati ni mwihane. Ni vyiza rero ko habaho kwihana, kandi kino gitangaza kije kugira giheshe Imana icubahiro. Reka nenda bareke mwumvirize iyo ntahe. Ima iyo ntahe tuca dusubira kumva umwe yamara imyaka 24 atama trompe uturingoti afise. Je viens ici témoigner la grandeur du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui a fait des merveilles dans ma vie. Oh Seigneur, que tu es bon, que tu es infiniment bon, infiniment aimable. Mon Dieu, que puisse te donner que de te dire merci, que de te louer et de te magnifier pour tes bienfaits dans ma vie. Seigneur, je suis une femme camerounaise, mariée depuis 36 ans, 60 ans d'âge.
J'ai cherché les fruits de mes entrailles longue année. nzanwe hano no gushingera intahe ubukuru bw'Imana. Imana ishobora vyose yakoze ibihambaye mu buzima bwanje. Yo mana, ukuntu uri mwiza ibihe vyose, ukuntu uri umunyarukundo ibihe vyose. Mana yanje, nigiki noguha atari kuvuga nti warakoze, atari kuguhimbaza no kugushira hejuru kuvyiza vyose wakoze mu buzima bwanje. Ndi umukenyezi w'umunyakameruni yubatse haraciye imyaka 36 hamwe n'imyaka 60 y'amavuko. Nararondera uruvyaro imyaka myinshi, nagiye ku baganga benshi, ngenda ku bapfumu, naragiye ahantu hose ariko nta nyishu naronse. Un jour, j'ai une amie qui était en France, son cousin. Elle m'a dit, ma sœur, il faut prier Kangoka. J'ai dit, Kangoka, c'est quoi? Il y a un lien dans le téléphone. Elle m'a donné l'application. Ndafise umugenzi wanje mu Faransa, umunsi umwe twariko turayaga arambwira ati, mwene data, ntugusengana na Kanguka. Ndabaza ni Kanguka niki? Turambarira ko noyironka muri telefone. Yaciye anshiramwo application ya Kanguka. Natanguye gusengana nayo mu mwaka w'2022 niho natangura gusengana na Kanguka. Inyuma y'amezi 3 gusa naciye ndabivamwo. Ariko umunsi umwe narasubiriye kumviriza, narumvirije intahe y'umukenyezi umwe yibarutse atama Trump, no kuvuga turiya turingoti dutwara imbuto ntatwo yari afise. Inyuma y'imyaka 24 yubatse, naciye numirako ndagumizako, naciye mvuga nti oya, nimba uwo mugore yaribarutse atama Trump agira, jewe ndafise abiri. Un jour, l'homme de Dieu a prié un matin en disant, il y a une femme de 50 ans qui va concevoir, elle ne voit même pas ses règles. J'ai dit, c'est moi. Seigneur, j'ai 60 ans, mais je crois que tu vas faire aussi un miracle dans ma vie. Umunsi umwe umukozi w'Imana yarasenze ari mu gatondo aravuga ati, hariho umugore w'imyaka 50 agiye gusama, yaraciye ntakija no mu mihango canke ubutinyanka. Naciye mvuga nti ni jewe Mana, mfise imyaka 60 ariko ndizera kuza gukora igitangaza mu buzima bwanje. Naciye ndayumirako, niho rero nasubiye vy'ukuri kumviriza Kanguka mu gitondo, ku murango no mw'ijoro. Même dans ma boutique, j'ai passé le temps à écouter Kanguka. J'ai commencé ma délivrance, mes sœurs, par mon ventre. Je crachais, je vomissais. Je tombais. Niyo nabandi ahantu ndandarize muri boutique yanje, namara umwanya numviriza Kanguka. Natanguye kugira délivrance kuboka kwanje bene data. Mpereye kunda yanje. Naraciragura urute nka dawa canke kuruka, naragwa hasi kiringo kingana n'umwaka wose, ku munsi umwaka wose. Sinacitse intege, navuze ko Imana izokora ivyiza mu buzima bwanje, ko nanje ndi umwana w'Imana. Uko niko nasenga. Un jour, je me suis senti mal. La poitrine me faisait tellement mal avec les bouts de sein. J'ai cru que j'ai eu des cancers du sein. Je suis allé à l'hôpital. On m'a diagnostiqué. On a dit que je n'ai pas de cancer. Je suis enceinte de 2 mois. Umunsi umwe numvise ntameze neza, igituza canje cari kimereye nabi hamwe n'amabere, nariko niyumvira ko noba mfise kansere yo mu mabere. Naciye ngenda kwa muganga, barangiriye ibipimo, barambwira ko ata kansere mfise, ko nibungenze inda y'amezi 2. Vyahuriranye ari mu kwezi kwa 11 aho umukozi w'Imana muri Kanguka yabwirizwa kuza kugira igikorane muri Kameruni. Nuko rero naciye mvuga nti mbwirizwa kuja mu ntara ya Yassa kugira ntange shikanire no mbanye niyungenze kuhoraho Imana ishobora vyose. Twaragiyeyo turasenga, nabari Imana nti Mana yanje mwami wanje, ndagushikaniye no mbanye nibungenze. Nivyo ndashaje ariko ndazi kuzomfata ukuboko gushika nibarutse. Bavukanye igihe nari niwungenze nta na malaria nagwaye, eka nta ngwara nimwe nigeze ngira, nari meze neza kandi nafungura vyose, nkakura n'ibikorwa vyose. Aujourd'hui, j'ai accouché un garçon. Il a 4 mois. Un gros bisou. Un gros beau bébé. Je suis la mère d'un garçon de 4 mois. Mes chers sœurs et frères, Kanguka, c'est la vérité.
ubu naribarutse umwana w'umuhungu akaba afise amezi 4. uwo mwana mwiza avyibushe ndi umumama w'umwana w'umuhungu w'amezi 4. bene data kanguka ni ukuri igihe baba ariko barashinga intaye nibaza ko zaba ari inkuru z'ibinyoma abantu baba bariko baravuga. jewe ubwanje ndicabona igishinga naye kizima kubwa kanguka. imyaka 60 y'amavuko hamwe n'imyaka 36 nubatse, hanyuma uwo nkaba mfise umwana w'umubebe mu maboko, umwana w'umuhungu avyibushe kandi ni mwiza cyane. nzanwe no gushimira ekipe ya Kanguka, umuryango wa Kanguka. Imana ibahezagire, ekipe y'abasenzi Imana ibakomeze, Imana ibafashe, Imana ihezagire cyane ikiganiro Kanguka kubwayo masengesho yamara ikaradufasha. Uhoraho Imana ishobora vyose, ndaguhaye icubahiro, ndaguhezagiye, nifuza kuguhimbaza imisi yose kubaho kwanje, kubera kuri Imana ikora ibitangaza. Igitangaza carakoretse mu buzima bwanje. Ubu nabaye nka Sara muka Aburahamu. ubu abantu bose muri Cameroon bavuga jewe kubera Kanguka. Bene data, abafise ikibazo cyo kuronka uruvyaro mwumireko, mugumye cane, Imana izobibaha. Abagwayi ni mwumireko, Imana izobakiza. Ivyo yankoreye izobakorera n'abandi bose. Iyo yari ntaye yanje. Murakoze. Ceux qui ont des problèmes d'enfants, accrochez-vous, Dieu va vous donner. Les malades, accrochez-vous, Dieu va vous guérir. Ce qu'il a fait pour moi, il fera pour tout le monde. J'ai témoigné. Merci. Peuple de Dieu, je vous salue au nom de Jésus. Je suis une sœur camerounaise vivant en Italie. J'ai connu Kanguka par le biais d'un frère vivant en France. Ça fait pratiquement 2 ans que j'ai connu Kanguka. Et je suis une sœur qui cherche l'enfant depuis 24 ans. Bwoko bw'Imana ndabaramukije mu izina rya Ndiho. Ndi mwene data w'umukamerunese aba mu Butaliyani. Namenye Kanguka biciye kuri mwene data umwe aba mu Bufaransa. Haheze imyaka 2 menye Kanguka. Nkaba ndi mwene data yarondera umwana araciye imyaka 24. Hari benshi batandukanye bantutse barantwenga, abandi barambaza ibibazo bati amasengesho yawe ntaca amaze, Imana yawe irihe? Kubera ko Imana yawe itaguha umwana. Ariko igihe namenya Kanguka namafata kunda mu masengesho. Hama umunsi umwe mu masengesho nyene y'itariki 7 z'Ukwicumi, umukozi w'Imana yaravuze ati hariho umugore arondera umwana, harigeragira n'inda n'imwe ikoroka. Ashize ikiganza kunda, niyo yasama umwana azobaho. Naciye mvuga nti ndavyakiriye. Mu nyuma mu mpera z'ukwezi kw'Icumi basanze mfise coronavirus. Igihe basanga mfise coronavirus niho nyene baca basanga nibungenze. Narahamagaye umuganga wanje kugira ndamubwire ko nibungenze, acambwira ko nimba nibungenze mbwirizwa kuguma mu nzu muri confinement, kandi ko ata muti n'umwe nkwiriye gufata. Ca ndahamagara umuganga w'umuginecologue yankurikirana, ndamubwira ko nibungenze. Acambwira ko atari ivyo, ko ntibungenze. Elle me dit c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte. Je vous rappelle qu'on a eu à m'opérer 2 fois. Et en m'opérant 2 fois, ils ont eu à enlever mes trompes. Ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe. Quand ils ont enlevé mes 2 côtés de trompe, ils ne m'ont pas dit. C'est quand je me lamentais, je suis allée dans une clinique privée pour me faire consulter, qu'on a découvert que on avait enlevé mes 2 trompes. Arambwira ko bidashoboka ko nibungenze. Ndabibutse ko bari barigeze kumbaga inshuro 2. Rero mu kumbaga inshuro 2 zose barankuyemo turingoti twanje dutwara imbuto ari two bita trompe. Bankuyemo amatrompe uko ari 2. Bamaze kuyankuramwo ayo matrompe n'igihe nariko ndidodomba. Nkagenda ku bitaro vyigenga kugira nisuzumishe, basanga koko barazinkuyemo izo trompe. Bamaze kubona ko bazinkuyemo vy'ukuri narumva mbabaye cane. Ariko igihe cose nafata kunda nabwira Imana nti ndazi ko ushoboye. Igihe naza ndumva intahe z'abandi bagore naca mvuga nti Imana urashoboye.
hari umurongo wo muri bibiliya aho umuntu umwe Imana yari yamubajije nimba ishobora gusubiza mazima amagufa. Uwo muntu aca avuga ati Imana we wenyine urabizi. Naratuye iryo jambo naravuze nti Imana ni wewe utanga ubuzima ku magufa yumye, urashoboye kandi kubikora. Ngena senga gutyo naciye nguma ntekanye. Narabajije uwundi muganga w'umuforoma ndamurungikira message ndamubwira ko nibungenza ariko ko ndi muhira muri confinement. Aranyishura ati Tu es sûre que tu es enceinte? Qui t'a dit que tu es enceinte? Je dis que j'ai fait l'échographie. C'est l'échographie qui montre que je suis enceinte. Elle me dit que ce n'est pas vrai, que je ne peux pas être enceinte. Elle me demande, tu as fait comment pour tomber enceinte? Je dis que mais il faut demander à celui qui est là-bas en haut. Parce que Dieu, c'est là le dernier mot. Vous les médecins, vous soignez, mais je suis guérie. ubwo urabizi neza ko wibungenze? Ninde yakubwiye ko wibungenze? Ndamwishura nti naragirishije ekografi, ni ekografi yerekana ko nibungenze. Arambwira ko atari vyo, ko ntashobora kuba nibungenze. Arambaza ati wabigize gute kugira usame? Ndambwira nti kubaza uri hariya mwijuru kuko Imana yonyene ntifise ijambo rya nyuma. Mwebwe abaganga muravura ariko ndiho ni wakiza. Yabwiye ko atibaza ko noba nibungenze. Naciye nguma ndi muri confinement ukwezi kose ndi muhira kandi atamuti n'umwe mfata. Igihe ca confinement giheze naciye ntangura kuza ndaja kuramukanya. Mu nyuma ndarungikira kandi message wa muganga w'umuginekologe ndambwira nti nivyo ndibungenze. Arambwira ati sivyo? Navuze nti nta kibazo. Yarandungikiye message ambwira ati wabigize gute kugira usame? Uri kuvuga ibiki ngaho? Ushobora gusama. Namwishuye kuri message ko Imana yonyene ari ifise ijambo rya nyuma. Uyu munsi ndababwira inyuma y'imyaka 24 ntasama inda, Imana yarangendeye. Uno munsi umwana wanje w'umukobwa amaze ukwezi n'iminsi 3 y'amavuka. Ndahaye icubahiro Imana. Ndashimiye Imana ko narampinduye amateka yanje, kuko Uhoraho yahinduye amarira yanje mu bitwenge, ikintu ntari nkiciyumvira na gato. Iyo numva intahe z'abagore bamaze imyaka 9, 10. Je disais, moi je suis à 24 ans. Pour moi, je n'ai pas encore vu quelqu'un à 24 ans. Après, j'ai entendu le témoignage d'une autre qui avait 20 ans. J'ai dit, ça arrive déjà. J'ai entendu celui de 22 ans. J'ai dit, ok, ça veut donc que celle qui a 24 ans sera moi. Naca mvuga nti jewe ngeze ku myaka 24, jewe sinurumva umaze imyaka 24. Mu nyuma narumvise intahe y'uwundi yari amaze imyaka 20. Navuze nti biriko biraza. Narumvise n'umaze imyaka 22. Ndavuga nti okay, nukuvuga ko uwamaze imyaka 24 azoba ari jewe. Uno munsi ndabashimiye bwoko bw'Imana kandi ndashimiye na ekipe ya Kanguka. Ndashimiye uwo mukozi w'Imana Imana yashize hejuru. By'ukuri ndashimiye kandi umuryango wiwe kuko iyo aba adafise umufasha mwiza ntiyobandanya akomeye mu kwizera. Ni kubera umufasha wiwe nawe nyene asenga kandi amushigikira mu masengesho ko ari Imana imucako kugira ikora ibitangaza yamikora misi yose. Ndaje kandi shimira ekipe y'aba intercesseurs, abasenzi bo muri Kanguka. Ndashimira kandi na ekipe technique mu buhinga bw'ivyuma. Ndashimira kandi n'abapartenaire ba Kanguka. Ndabatera intege bene data, mwebwe mufise indwara mwihebuye, umwami Imana ni muzima, yarabikoze kandi azobandanya akora. Nta na kimwe kidashobokera Imana. Ntihagire n'umwe yihebura. Nimba hari uwari yihebuye naraba ingene nari imeze, naramara umwanya wanje wose nsoma inkuru ya Hana, ingene imisi yose umukeba wiwe yamutuka, namara umwanya wanje nanje ndayisoma. Et je disais à Dieu, si tu as fait après tous les insultes que Pénina, sa coépouse, lui faisait, tu le feras aussi pour moi. Quand les gens m'insultaient, si je veux prier, ils disent pas là-bas avec ton Dieu là. Te voilà, tu cherches l'enfant depuis, pourquoi il ne te donne pas l'enfant? Je partais me cacher, je priais, je pleurais. Hama nabwira Imana nti nimba warabikoreye Hana n'ibitutsi vyose Penina umukeba wiwe yamubwira,
uzobinkorera nanje. Igihe cose abantu bantuka nshaka gusenga bakavuga bati mbega wowe n'Imana yawe heraba umaze igihe urondera umwana kubera iki itaguha umwana, naca nja kwinyegeza ngasenga nkarira ku buryo ntari ngishobora gusengera imbere y'umuntu. Ngihe naba ndi kumwe n'umuntu kugira nsenge nategerezwa gusengera mu mutima canke nkagenda kwinyegeza ntinya ibitutsi vy'abantu, ariko ubu ngenda nemye ntaraba hasi kuko Imana yarankuyeho agasuzuguro. Imana yarampinduye amateka. Nari umugore yahebwe, nari ryabuye ryatawe, ariko uyu munsi uhoraho yangize ibuye rigumye imfuruka. Ndashimiye Imana ku mukobwa wanje, ndashimiye Imana ku bw'abashinga intahe bose, kuko ni kubw'izo ntahe nyene dukomezwa mu kwizera. Imana ihezagirwe imyaka yose mu izina rya Yesu, amen. Que le Seigneur soit béni d'âge en âge au nom de Jésus, amen.